Yesu nashimwe bakunzi b'Imana mwakoraniye hano kugira ngo twinjire muri ya masengesho ikorane cyiza cy'Imana yatanze mu ngo n'imiryango kugira ngo turushirize guhamagara ubwiza bw'Imana mu ngo n'imiryango. Duhaye ikaze n'abari hirya no hino bashaka kwifatanya natwe tubamenyesha ko uyu ari wa munsi mwiza w'Imana, umwe Imana yadutegurira abamaze iminsi 6 turi mu bikorwa by'umubiri turuha twongera dukoresha inguvu, kandi twarabonye byinshi bituma tuza imbere y'Imana dushima, kuko umuririmbyi yararirimbye ngo narishimye cyane igihe bambwira ngo nze mu ngoro y'Imana. Turabahaye ikaze rero muri kano kanya, tugomba gutanguza isengesho ritoyi kugira ngo ikintu cyose Imana ikibemo. Data mwiza mu izina rya Yesu, turagushimiye ko dushikanye kuri wa munsi mwiza, umwe wategura ngo tunezererwemo, umwe wategura ngo tutambemo indirimbo sha, umwe wategura ngo tuzamura amajwi tugushimira ibitangaza no twumiza wadukoreye muri iyi ndwi. None mwami, abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, imisore n'inkumi, abana bahumure, abasaza, twese turi imbere yawe tuzanywe no kugushimira. Nyemerera umuntu wese afashe kano kanya ubane nawe. Programme yose ndayishize imbere yawe, ibikoreka byose muri iki gikorane cera, mwami bikore ku mutima wawe aho uri mu ijuru, ubone kuduhezagira, uhezagira ingo n'imiryango, uhezagira igisagara tubayemo, uhezagira igihugu cyacu, uhezagira umugabane wacu wa Afurika, uhezagira isi yose, maze amahoro yawe aruta uko yobonwa n'abana b'abantu ashibamira imitima yacu twese. Urakoze ugiye gutangurana natwe nka Alpha, ubane natwe nka Emmanuel, kandi uzo kurangiza natwe nka Omega. Cyubahiro cyose kize ku cyawe, unihe bidashira mu izina rya Yesu, amen. Bakundwa, dutangurane n'iyi ndirimbo y'amajana 210 mu gitabo cy'indirimbo z'ikirundi ivuga ngo ninjiye ahera cyane Yesu yanteguriye. Akaruru k'intambara numva karerema, Satani atabaza biwe bose bo mw'isi, ariko singira ubwoba nase gutabara, nacangira ko mbahera cane. Ninjiye ahera cane, Yesu yanteguriye, muranywa amazi meza y'isoko idakama. Manu niyonge imisi yose wa mutima w'Imana, nagerereye ahera cane. Satani wamubiyama zanimpagarara, waturasimya myinshi yaku muriro, ariko ntashobora gushingura karimbi ku musaraba Yesu yashinze. Ninjiye ahera cane, Yesu yanteguriye, muranywa amazi meza y'isoko idakama. Manu niyonge imisi yose wa mutima w'Imana, nagerereye ahera cane. Nonisegenya niyagwi mukuri gatwaza, umuyaga uhuse bikasurirako, zikwata conzo bakuko izwe ku rutare,
ninjiye ahera cane Yesu yaneguriye muranywa amazi meza y'isoki dakama manumani yonye imisi yose umutima w'Imana nagerereye ahera cane nonisegenya niyagwe mukuri gatwara umuyaga uhuse bigasurirago zikwataco nzoba kuko shizwe ku rutare ziritswe umutima hera cane ninjiye ahera cane Yesu yaneguriye muranywa amazi meza y'isoki dakama manumani yonye imisi yose umutima w'Imana nagerereye ahera cane mpagaze ahantu hera ngarambonye imigabo y'Imana ingeni ishitsa inyigisha muri mpwema gakiza gashitse sinzotirimuka hera cane ninjiye ahera cane Yesu yaneguriye muranywa amazi meza y'isoki dakama manumani yonye imisi yose umutima w'Imana nagerereye ahera cane ninjiye ahera cane Yesu yaneguriye muranywa amazi meza y'isoki dakama manuni yonye imisi yose umutima w'Imana nagerereye ahera cane Yesu wacu nashimwe umuririmbyi yaririmbye neza ninjiye ahera cane Yesu yanteguriye aha niho tunywera amazi meza kw'isoko idakama kandi impano y'Imana burya niyo idutunze buri munsi none ko tumenye ko twagerereye ahera cane turazi neza umuririmbyi ahejeje kuririmba mu gice ca kane ngo sinzotirimuka ahera cane vyama vyatugoye kenshi tugatirimuka mu byo tuvuga mu byo dukora mu byo twiyumvira nukuri irindi jambo ry'Imana riravuga ngo hamwe twobwira Imana ko turabagororotse atavyaha tugira twoba tuyigize umubeshi nico gituma nagomba ngo ntituyigire umubeshi ahubwo tuyemerere ko tutabereye kugira ngo ubuntu bwayo bumanuke imbabazi zayo zitubonekeko rero imbere yuko dusenga isengesho ryo gusaba imbabazi nagomba ngo dusome rino jambo ritwegereza kumenya aho turi n'ingene dukwiye kwifata turisoma mu busheke Paulo mu gitabo c'Abaheburayo mu gice c'icumi kadusome mu gice c'Abaheburayo igice n'icicumi duhere ku murongo wa 19 iki turamenya ko ari Paulo yacanditse ariko ngo candikiwe Abaheburayo umurongo w'icumi igice c'icumi duhere ku murongo wa 19 tumanuke gatoyi ijambo ry'umutwe riravuga ngo twegereze atabwoba
nuko bene data ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa ahera cane n'amaraso ya Yesu, duciye mu nzira yadutoboreye nsha iri n'ubugingo, ica mu gihuzu gikinze, bisobanurwa ngo mu mubiri wiwe, kandi ko dufise umuherezi akomeye aganza urugo rw'Imana, twegereze dufise imitima y'ukuri, twizeye ata mazinda, imitima yacu icucagiwe ngo ivanwemwo ibitwagiriza bibi, imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Tugumye ukwatura ivyizigiro vyacu ntikunyiganyige, kuko uwasezeranye ari uwo kwizerwa, kandi twiyumvirane ko kugira ngo turwane ishaka ryo gukundana n'iry'ibikorwa vyiza, twoye guheba gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ariko duhanurane, kandi uko mubonye wa munsi wegereza murushirize kugenza mutyo. Amen. Bakunzi ba Kristo, iri ni ijambo ry'Imana ritubwira ngo twegere atabwoba, twegereze atabwoba. Kubera iki twegera atabwoba? Turazi ko ahahera twinjiye ariho Imana iri. Aho Imana iri hari ububasha, aho Imana iri hari ubushobozi bw'Imana, aho Imana iri hari ugukora kw'Imana, hari n'ingabo z'ijuru, kandi aho Imana iri hari ukwera kwayo. Abana b'abantu twokwagirizwa na byinshi byotuma mu mitima yacu haguma hariyo amajwi atwagiriza, ariko ko turonse iyi fevere, ko turonse iyi laissez passer, ngo nitwegereze atabwoba, ndaguhaye ikaze mwene data, ndaguhaye ikaze nshuti mukundwa, ngo nawe wegereze co kimwe nanje. Abo turi kumwe hano twegereze, abariko baradukurikirana hirya no hino twegereze, kuko tuzi neza ko hari inzira Yesu Kristo yaduciriye. Yaritanze, yitanga nk'ishikanwa kugira ngo atubere amaraso yo kutwuhagira ibyaha byacu, kugira ngo atubere impongano idukura kw'ibyaha. None muri kano kanya reka ndagusabe ngo wumve ko na bimwe wakora muri iyi ndwi wobiregukana imbere yiwe, ukamubwira uti mbabarira, aha byarangoye n'aha byarangoye, sinifashe uko nategerezwa kwifata, none ndaje imbere yawe kumbwiye ngo negereze atabwoba, ndifatanije na Yesu Kristo uwemeye kuba ikimazi gikuraho ibyaha, ngo nanje ibyaha byanje bikurweho. Ngwino dusenge. Data mwiza, mu izina rya Yesu, ubwoko bwawe dushiye bugufi, ariko kandi hari byinshi bitwagiriza, hari ibyo twagiriyemo bitameze neza, hari ibyo twiyumviriye bitameze neza. Turasabye imbabazi, mwene data ari hano mubabarire mu izina rya Yesu. Uriko aradukurikirana hirya no hino mubabarire. Aka kanya Mwami Yesu, turifatanije n'ikimazi watanze kugira ngo ibyaha byacu biharigwe kandi byibagiranwe, kugira ngo amajwi ariko aratwagiriza mu mitima ahagarare mu izina rya Yesu Kristo. Uko twateye intambwe uko tuza, nawe utera intambwe uko zisigaye, utuvugira imbere ya Data, kugira ngo ibyaha byacu byoye guseruka, ariko ukugororoka kwawe aba ariko guseruka. Ahasigaye niho twemererwa kuririmba twidegembya, tuzi neza ko indirimbo zacu zifise ikimazi mu bwami bwawe. Niho tuza gusenga tuzi neza ko amasengesho yacu afise ikimazi, nk'uko kanatsinda ijambo ry'Imana ritubwira ngo amasengesho y'abanyabyaha ni igisesema, kandi indirimbo z'abanyabyaha nazo ni induru mu matwi yawe. Biragahera ntitubabaza kuvugiriza induru yawe Papa, ntitubabaza kuvugiriza induru mu matwi yawe Papa, kandi ntitubabaza abazana ibisesema imbere yawe, ariko dushiye bugufi kugira ngo utubabarire kandi utubabarire rwose Mutagatifu, utubabarire, utweze rwose, udutunganye. Turatahuye kino kibanza ko ari ikibanza cawe, ko ari ikibanza gikomeye, ko ari ikibanza c'iteka, tutagira ico twokigereranya na kimwe. Nuko Mwami Yesu, utubereye umuvugizi,
mw'ijuru. Umuririmbyi araririmba ngo mfise umuntu avugira, ngo kandi n'umuherezi mukuru we yitwa Rukundo. Urakoze kutuvugiye kandi kuduhaye uburenganzira bwo kwegera aho papa ari nk'abana, ngo tumubwire ikiri ku mutima wacu, nawe atuyagira ikiri mu mutima wiwe. Turagushimiye ku mbabazi, amaraso yawe, ubuntu bwawe bigiye kudushikana hera hahera, aho turongera ibyo dukeneye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yacu ni nziza, ni nyembabazi. Nshuti mukundwa uri hano nawe kuradukurikira, ibyakurega byose ubu bihindutse ubusa, ariko nkunda ijambo Yesu yakunda kuvuga ngo genda murahariwe ariko ntimuze musubire, kuko ibyaha twakoze n'ibigirankana bishobora kutubera ibyagirizi mu nyonga z'Imana, ariko turashimye cyane ko Imana itubabariye. Aka ni ka kanya keza rero tugiye kugira gute, tugiye gutanga amashikanwa kugira ngo tuje mu bwiza bw'Imana, tuzi neza ko Imana yacu twamaze kugira gute, twamaze kuyitangira ikimazi kiyihimbara, twifatanije n'ikimazi umwami wacu Yesu yatanze. Rero Imana iri mu ijuru niyibuka ikimazi Yesu yatanze, itwibuke natwe, kuko natwe dufite ishimwe mu mutima. Shimwa shimwa Mana yacu, hirya yawe na yindi mana. Shimwa shimwa Mana yacu, hirya yawe na yindi mana. Oh shimwa shimwa Mana y'imiryango, hirya yawe na yindi mana. Shimwa shimwa Mana yacu, hirya yawe na yindi mana. Oh hirya yawe na yindi harira, hirya yawe na yindi mana. Shimwa shimwa Mana yacu, hirya yawe na yindi mana. Hirya yawe na yindi tabara, hirya yawe na yindi mana. Shimwa shimwa Mana yacu, hirya yawe na yindi mana. Na yindi mana nabonye atari wewe, ikoraniro ry'abera, Mana ndogushima. Na yindi mana nabonye atari wewe, ikoraniro ry'abera, Mana ndogushima. Na yindi mana nabonye ikiza abagwaye, ikoraniro ry'abera, Mana nzogushima. Na yindi mana nabonye atari wewe, ikoraniro ry'abera, Mana nzogushima. Mana nzogushima, Mana nzogushima, Mana nzogushima, Mana nzogushima, Mana nzogushima, Mana nzogushima. Na yindi mana nabonye atari wewe, ikoraniro ry'abera, Mana nzogushima. Haleluya. Kadusengere amashikanwa, sengere n'umwanya mwiza tugomba twinjiremo wo guhimbaza Imana no kumva ijambo ryayo. Mana yacu gira neza, ushyira mu gaca, turongeye kweguka imbere yawe, twibuka ikimazi cy'umubiri, ikimazi cy'amaraso umwami wacu Yesu yatanze ku bwacu, kugira ngo duharigwe ibyaha kandi kugira ngo ducirirwe inzira ikudushikanako. Niyo mpamvu muri uko kubyibuka umwe wese yatanze ikivuye ku mutima wiwe ngo yifatanye n'ico kimazi uhoraho wemeye kivuye mu bwitange bwa Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. None turakirengukanye imbere yawe mwami Imana, niwakire abagutangiye, abari hafi mwami ubakirire, n'abari butange bashiye kuri yari mikashi, nawe umwami ubakirire, murabe mu mitima yabo icyo bariko barakubwira, uko nzi neza ko ari ishimwe ariko riradudubiza. Ahasigaye mwami niwaturaba muri ya amaraso ya Yesu Kristo, wa mubiri wa Yesu Kristo ushitse amasezerano ku miryango n'ingo zacu,
ushitse amasezerano yawe ku gihugu cacu, ushitse amasezerano ku mugabane wacu wa Afurika. Dufise amasezerano menshi kuri uyu mugabane wa Afurika, dufise amasezerano menshi kuri iki gihugu c'Uburundi. Naho Satani atera igere, turazi neza ko ikanguro wasezeranye rizoshika, kugira ngo ivyiza wasezeraniye abanyafurika n'abarundi tubibemwo, kuko kino gihugu watubwiye muri igihugu c'amata n'ubuki, kandi uyu mugabane wavuze ko ari wo tara y'isi yose. Ivyo vyose Mwami nivyaguhimbara ukavyibuka, gukora ibimenyetso n'ibitangaza bigaragaza ko ukibifise nawe mw'isezerano. Turagushimiye utwakiriye ibimazi ugushima no gukenguruka kwacu. Twongera tukuragiza Mana umwanya tugiyemwo wo kuguhimbaza, twongera tukuragiza uyu mwanya wo kuza gufatana n'ijambo ryawe, kugira ngo Mwami turiko turaririmba ntubone twebwe, ubone b'abamarayika mw'ijuru, ubone vya binyabugingo mw'izina rya Yesu, abakuru n'abafise ububasha bo mw'ijuru babikora ata gasembwa, maze natwe twakirirwe indirimbo guhimbaza no gutazira. Urakoze, ushimiye kuvyumvise kandi ubidukoreye mu buntu n'imbabazi zawe, mw'izina rya Yesu Kristo, amen. Nuko nshuti mukundwa, igice ca mbere turakirangije, ngomba twinjire mu gice ca kabiri tugiye guhimbaza Imana. Ndaguhamagaye ngo ufatanye natwe duhimbaze, kuko umuririmbyi wundi yavuze ngo yaturemeye kuyihimbaza. Rero igikorwa cose dukora dukwiye kwisunga ijambo, naho turaze dusome ivyahishuriwe Yohana mu gice ca 4 dore ku murongo wa mbere gushika ku 11, hanyuma turaheza dukore n'ibikurikira. Turabandanya no ku murongo no ku gice ca 5. Ndasoma mu izina rya Yesu. Yohana yerekwa ivyo mw'ijuru. Hanyuma y'ivyo ndavye mbona mw'ijuru urugi rwuguruye, kandi rya jwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba, rirambwira riti, duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Ako kanya mba muri mpwemu, kandi mbona intebe iteretse mw'ijuru, mbona n'uwivyagiyeko. Uwaravyagiye yasa n'akabuyenye kitwa yasipi n'akitwa sarudiyo, kandi umunywa w'amazi wari ukikije iyo ntebe usa n'akitwa simaragido. Iyo ntebe yari ikikijwe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bazicayeko, bambaye impuzu zera, no mu mitwe yabo hari ibitsibo vy'inzahabu. Kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imiravyo n'amajwi n'imituragaro, kandi imuri ndwi z'umuriro zakira imbere y'iyo ntebe, nizo mpwemu ndwi z'Imana. Kandi imbere y'iyo ntebe hari nk'ikiyaga c'ibirahuri gisa n'urubona, kandi hagati ahahanganye n'iyo ntebe no kuyikikuza hari ibinyabugingo 4 vyuzuye amaso imbere n'inyuma. Ikinyabugingo ca mbere casa n'intambwe, ica kabiri casa n'inyana, ica gatatu cari gifise mu maso hasa naho umuntu, ica kane casa n'inkukuma iguruka. Ivyo binyabugingo 4 bifise amababa 6, kandi vyuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda. Ntibiruhuka ku murango no mw'ijoro, vyama bivuga biti, uwera, uwera, uwera niwe Mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Kandi iyo vya binyabugingo bihaye uguhimbazwa n'icubahiro n'ishimwe yivyagiye kuri ya ntebe, niyo ibaho ibihe bitazoshira, ba bakuru 24 baca bikubita imbere y'ivyagiye kuri iyo ntebe, bagasenga ibaho ibihe bitazoshira, bagaterera ibitsibo vyabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati, Mwami wacu, Mana yacu, birakubereye guhabwa uguhimbazwa n'icubahiro n'ububasha,
kuko ari wewe waremye byose. Icatumye bibaho kandi icatumye biremwa nuko wabigombye. Mu gice ca 5 Yohana yereka umwagazi w'intama w'Imana. Mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kwivyagiye kuri ya ntebe, canditse imbere n'inyuma, kidombagijeko udushasharandwi tukimatanije tudomyeko ikimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemereza ijwi rirenga ati, ninde bibereye ko azingurura kirya gitabo ngo amene ibikimatanije? Ntihagira uwo mw'ijuru canke uwo kw'isi canke uw'ikuzimu ashobora kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Nanje ndizwa cane nuko hatabonetse uwubereye kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Umwe muri ba bakuru arambarira ati, ntacurira, ehe intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gishitsi ca Dawidi, yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije ndwi. Mbona hagati ya ntebe na vya binyabugingo bine no hagati ya ba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi, nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mw'isi yose. Araza agikura mu kuboko kw'iburyo kwivyagiye kuri ya ntebe. Amaze kwabira ico gitabo, vya binyabugingo bine nabo abakuru 24 basha bikubita imbere y'uwo mwagazi, bafise inanga bose n'inzavya z'inzahabu zuzuye imibavu niyo gusenga kw'abera. Baririmba indirimbo nsha bati, birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimatanije, kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu muryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo, kandi bazoba abami mw'isi. Ndaraba numva ijwi ry'abamarayika benshi bakikije ya ntebe na vya binyabugingo na ba bakuru, igitigiri cabo cari amasinzi n'amasinzi n'ibihumbi n'ibihumbi, bavuga n'ijwi rirenga bati, umwagazi yishwe abereye guhabwa ububasha n'ubutunzi n'ubwenge n'ubushobozi n'icubahiro no guhimbazwa n'umugisha. Kandi caremwe cose co mw'ijuru no mw'isi n'ikuzimu no hejuru y'ikiyaga n'ibiri muri vyo byose, numva bivuga biti, yivyagiye ku ntebe bo n'umwagazi w'Imana, umugisha ube uwabo n'icubahiro no guhimbazwa n'ububasha ibihe bitazoshira. Kandi vya binyabugingo bine biravuga biti, amen. Bano bakuru bikubita hasi barasenga. Imana yacu nishimwe. Aha niho natwe tugiye guca bugufi imbere y'Imana yakoze ibi, imbere y'umwami wacu yemeye kwitanga akamanyagura ibirego byari imbere y'Imana. None aho uri, tugiye guhimbaza uwo mwami Yesu, tugiye guhimbaza iyo Mana nyene ubuntu nyene imbabazi. Wifatanye natwe muri kano kanya, guhimbaza kwawe uguhimbaza kwanje bizamuke bihinduke umubavu umota neza imbere y'Imana. Mbonye intebe yawe iri juru cane ku musozi urengera, ururembo Siyoni. Numva ijwi rivuga rimeze nk'iry'amazi, n'inkubi hinda cane,
n'abacuraranye inanga baririmba indirimbo nshasha baririmba indirimbo nshasha baririmba batura uwera uruwera 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 mu miryango uruwera 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 mu gisagara uruwera 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 mu gihugu uruwera 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 uruwigitangaza Yesu abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iry'umwana w'Imana kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi wiremeye ubwoko busha ishaka yikubiye amaboko ye ubwoko bw'abami n'abatambyi bihoraho marayika arabaza ati ninde wabumbura iki gitabo Yesu umwana w'Imana aritanga arakibumbura mw'ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange baheraho bafata inanga zabo bararirimba baturuye igitangaza Yesu abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iry'umwana w'intama kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira nari mu bantu uteye isoni Yesu ankuramwo nari ndushe nk'uyumuha Yesu araza ati ngwino mwana nkunda muruhure yarambohoye nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira nari mu bantu uteye isoni Yesu ankuramwo nari ndushe nk'uyumuha Yesu araza ati ngwino mwana nkunda murirure iyo ntegereje ku mugabo witwa Yesu ibyo yankoreye ni byinshi cyane nahera mu gitondo bukira sinabimara
wikoreye umusaraba cane, yambitswe ikamba ry'amahwa kubw'ibyaha vyanje, yakubiswe inkoni aterwa icumu. Yesu we, nari mu mwijima ukabije, Yesu aramurikira, nari mu wanduze isoni, Yesu ankurayo, nari ndushe nk'uyumuha, Yesu araza ati ngwino mwana nkunda nkurure, mwana nkunda, mwana nkunda nkurure, mwana nkunda, mwana nkunda nkurure. Indirimbo yanje nayikuye i Golgota, igihe yabambwa umukiza wanje, igihe ryacumu yatabekeranya, urubavu rwiwe havamwo amaraso, muri ayo maraso hajemwo indirimbo, indirimbo y'urukundo, muri iyo ndirimbo numva ijwi rya Yesu ambwira yuko ankunda, ndahora ndirimba indirimbo y'urukundo, urukundo rwa Yesu rutagira akagero, nzohora ndirimba indirimbo y'urukundo, urukundo rwa Yesu rutagira akagero. Umuco uvuye mw'ijuru urasira ubugingo bwanje, canumva amahoro atemba muri je. Umuco uvuye mw'ijuru urasira ubugingo bwanje, canumva amahoro atemba muri je. Yesu we, umvica tumye mpinduka nitwa umukunzi w'Imana, yeni imbabazi yatawa twese, nuko yambuye ubwiza bwose, yambara umuvumo wose w'ububi bwanje, yankunze nabibereye narugupfa, niwe yamuje n'Imana, nuwo ndashima
ni Yesu, ni Yesu, zina riryoshe niwe nzirata, yankunze yankunze nabibereye narugupfa, niwe yamuje n'Imana n'undashima, ni Yesu zina riryoshe niwe nzirata, ni Yesu, ni Yesu zina riryoshe niwe nzirata. Mubica tumye mpinduka nitwa umukunzi w'Imana, nyene imbabazi data wa twese, nuko ruyambuye ibyo ubwiza bwose, yamara umuvumo wose w'ububi bwanjye, yankunze nabibereye narugupfa, niwe yamuje n'Imana n'undashima, ni Yesu zina riryoshe niwe nzirata, ni Yesu, ni Yesu zina riryoshe niwe nzirata, ni Yesu, ni Yesu zina riryoshe niwe nzirata, Yawe 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 Yawe
Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yesu, 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 Yesu. Yesu, 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 Yesu. Yesu, 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 Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Uri mwiza, uri mwiza. Uri mwiza, uri mwiza. Uri mwiza, uri mwiza. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Anayenipenda kama wewe ni nani? Nani kama wewe? Anayenipigania vita zote ni nani? Nani kama wewe? Anayenilinda siku zote ni nani? Nani kama wewe? Oh,
wewe Bwana, hakuna mwingine kama 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 wewe Bwana. Oh, hakuna Mungu kama wewe Bwana. Nimwabudu nani mimi kama siyo wewe? Nimwabudu nani mimi kama siyo wewe? Hakuna mwingine wa kuabudiwa ila ni wewe Jehova. Nicheze nani mimi kama siyo wewe? Nicheze nani mimi kama siyo wewe? Hakuna mwingine wa kuchezewa ila ni wewe Jehova. Nitambie nani, nimwabudu nani mimi kama siyo wewe? Nimwabudu nani mimi kama siyo wewe? Hakuna mwingine wa kuabudiwa ila ni wewe Jehova. Ambia Jehova, 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 ambia Jehova. Singiza Jehova, singiza Jehova, singiza Jehova, singiza Jehova, singiza Jehova. Yelele 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 yelele, singiza Jehova. Yelele 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 yelele, tambira Jehova, tambira Jehova, tambira Jehova, tambira Jehova, tambira Jehova, tambira Jehova. Imana utagushima ninde, utakora ibitangaza ninde? Imana utagushima ninde, utakora ibitangaza ninde? Imana utagushima ninde, utakora ibitangaza ninde? Oya nawe,
gutambira ibirengeye zo gutambira wamanitanga imbabazi zo gutambira ibirengeye zo gutambira Mana we zo gutambira ibirengeye zo gutambira wamanikura ku cyavu zo gutambira ibirengeye zo gutambira Mana we zo gutambira ibirengeye Dawidi yaritegereje Imana araraba aravuga ati erega Mana uriya Dawidi yaritegereje Imana araraba aravuga ati erega Mana uriya Dawidi yaritegereje Imana araraba aravuga ati erega Mana uriya 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 erega mu miryango erega Mana uriya erega mu Burundi erega Mana uriya erega muri Afrika erega Mana uriya erega uyu munsi erega Mana uriya 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 erega Mana yacu uriya iyo turazi dukorera mu ngo n'imiryango ntitugira ishimwe tworengukana biraturengera iyo turazi dukorera mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nitworonka ishimwe dutanga iyo turazi dukorera muri Afrika no mu isi yose nitworonka ishimwe dutanga Mwami Imana uduha impwemu y'ubugingo atahantu namwe twogenda kuyigura Mana uduha kugira umunezero atasoko nimwe bawudandazamwo Mana uduha kugira amahoro ata muntu n'umwe azahagurirwa kuko no mu gihe ibintu umenga byacanganye uduha umunezero uduha kugira amahoro uduha gusimba uduha gutamba uduha kunezerwa uduha kugubwa neza mu izina rya Yesu nitugirisha twobivuga Mana nitugirisha twobinganisha umuririmbyi wundi yaravuze ngo nikuringanishe na nani mbona wowe hawuringanishwi natwe ntitugira ikintu na kimwe twokugereranya nta kiriho nta cigezeho kandi nta kizobaho nico gituma umwami Dawidi nawe ibyo wamukoreye byamurenze nawe yavuze ngo uriya natwe turavuze ngo Mana yacu uriya nukuri muri runo rugo rwacu Mana yacu uriya mu muryango wacu wagutse Mana yacu uriya muri bino bikorwa by'ingo n'imiryango waduhaye Mana yacu uriya Mana mu gikorwa cyagutse uriya mu Burundi bwose uriya mu gisagara cya Bujumbura uriya Mana muri Afrika uriya mw'isi yose uriya iyo turavye ibyo turenganisha iyo tumenye imitego Satani atega iyo tumenye intambara abadayimoni batugirako ibyo byose ukabidusimbisha ukabiturenganisha tukabaha amahoro turavuga ngo Mana yacu uriya nico gituma n'uyu mwanya tuvuze ngo niwakira aya mashimwe nukuri niwakira amashimwe kandi Mana wumve n'isengesho y'abasabyi bawe bariko dufashanya kino gikorwa cyo gushima no gukenguruka Mwami Imana tuguhimbaza kuko watubwiye ko mu guhimbaza arico waturemeye nico gituma arico twakoze none Mwami mwiza urakoze ko wacakiriye kandi ko wakiriye uguhimbaza kwacu n'umubavu umota neza Mwami Imana duhejeje guhimbaza twarengukanye amasengesho y'aba bantu bawe mu izina rya Yesu bariko barasenga ngo Mana tukubone erega guhimbaza nabo bohimbaza ariko biraryoshe ko bahimbaza mu mutima hari ishimwe mu izina rya Yesu ridudubiza mwami ariko ritariko riradudubiza byobasiga kandi bikabagora none turifatanije nabo dusoma rino jambo ryo mu musiguzi igitabo mu gitabo cy'umusiguzi mu gice cya 6 mu izina rya Yesu
mwami ni mu gice ca gatatu kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa gatandatu haravuga ngo ikintu cyose cashingiwe igihe caco kandi igikorwa cose munsi y'ijuru gifise akanya kaco. Hari igihe co kuvuka n'igihe co gupfa. Mana turifatanije n'abari muri bino bihe byose, abari mu gihe co kuririmba kuko hari abavutse, n'abari mu gihe co kubabara kuko hari abapfuye. Mwami turifatanije n'abari mu gihe co gutera ivyabo, Mana bariko barateragira ubivomerere bize vyimbuke. Haba n'igihe co kurandura ibyatewe, naba nabo ivyabo biriko birarandurwa, Mwami ntubibagire. Habaho igihe co kwica n'igihe co gukiza. Ibi bihe byose munsi y'izuba bishika ku bantu. Mwami abari muri bino bihe ntubibagire mw'izina rya Yesu. Igihe co kwica ubaha inkomezi, mu gihe co gukiza Mana ubaha indirimbo z'umunezero, igihe co gusambura n'igihe co kubaka. Abari mu bihe byo gusambura ubaha ubwenge bw'ibyo basambura n'ingene babisambura. Mana abari mu gihe co kubaka utanga ubwenge bwo kumenya ingene bubaka neza mw'izina rya Yesu Kristo. Igihe co kurira n'igihe co gutwenga, abari mu gihe co kurira ubane nabo ntibihebe ntibihebure, bamenye ko hariho n'igihe co gutwenga. N'abari mu gihe co gutwenga Data ntibatwenge ibitabura mu munwa, bashime ariko bibuka ko iruhande yabo hari abariko bararira, kandi bibuka ko ibihe bikurakuranwa. Hari igihe co kuboroga n'igihe co kubyina, abariko baraboroga ntubibagire. Mana n'abariko barabyina nabo bibuke. Igihe co gushibura amabuye n'igihe co kurunda amabuye, igihe co kugumbirana n'igihe co kwirinda kugumbirana, igihe co kurondera n'igihe co gutakaza. Mwami ibi bihe bidushikako tutavyitega, ibi bihe bidushikako bitadodoye ngo bitumenyeshe, dusanga twavyisanzemwo, ariko bari muri ibi bihe byose ubane nabo. Mwami igihe co kubungabunga n'igihe co guta, igihe co gutabura n'igihe co kubarira. Mana bari mu bihe byo kubarira n'ibyo kutabura bose baragukeneye. Igihe co gucereza n'igihe co kuvuga, no mu gihe co gucereza uvugane nabo, no mu gihe co kuvuga uvugane natwe mw'izina rya Yesu. Mu gihe co gukundana n'igihe co kwankana uhabe Mana. Igihe co gukundana kiraryoshe, ariko iyo hashitse igihe co kwankana birababaje. Ugira ico ukora kuko wewe uri byose muri byose. Igihe c'intambara n'igihe c'impore, abari mu bihe vy'intambara turabakweretse mw'isi yose. Mana ubasange ubahe imfashanyo babereye. No mu gihe c'impore nabo nyene abari mu mpore ubasange, boye guhaga ntaco imena. Mw'izina rya Yesu bakwibuke ko ari wewe wabahaye iyo mpore. Mwami turaje imbere yawe tuvuga ngo ntihagire umuntu akwirengagiza, ntihagire umuntu akwirengagiza bivanye n'igihe arimwo mw'izina rya Yesu. Cyane cyane twese tugira ubwenge, umenye ko igihe gikuranwa n'ikindi, kandi ijambo ryawe rindi rirambwira neza ngo twigire ku kimonyo, kuko mu gihe co kuronka caziganije, ko cagumye cibwira ngo uno munsi ndaronse reka mbike, ariko birashoboka ko muri irya minsi y'imvura ntazoronka ngatungwa n'ivyo naronse mu gihe cici. Mw'izina rya Yesu abari mu gahimbo turabasengeye ngo bibuke ko hari ibihe byo kurira bishobora kuzobashikako, baze bivyiganirize impamba izobafasha kubaho no mu bihe bibi. Mana turasenze, ibi bihe bitubako mu miryango, ibi bihe byose bitubako mu gisagara ca Bujumbura, ibihe byose bitubako mu gihugu c'u Burundi, ibihe byose bitubako muri Afrika, ibihe byose bitubako no mw'isi yose. Mw'izina rya Yesu ni wowe tugomba, ni wowe maître de temps, ni wowe mwami w'ibihe, ukuranye ibihe n'ibindi mw'izina rya Yesu Kristo. Kandi ugaha inkomezi bamwe bose mu bihe barimwo, ugaha n'ivyishimo
n'abandi bose muri ibyo bihe barimwo. Mwami w'abami, twemerera aho turi hose umuntu wese azamura ishimwe bivanye n'igihe arimwo. Mana, umuntu wese ntiyibwire sindabibazwa, ariko yibuke ko mu gihe ciza akeneye Imana, no mu gihe kibi naho nyene akeneye Imana, mu gihe kigoye turakeneye Imana, no mu gihe coroshe turakeneye Imana. Oh, haleluya! Mana uratangaje, nitugira uko two kuvuga, nitugira n'ingene two kureka, ariko kimwe gusa turahamagaye mpwemu yera, wadusabe atubere mu kibanza, akuzamukanira amatazirana gukwiye, ko twabonye uri uwera, twasanze uri Imana ihambaye, twasanze uri Imana iteye ubwoba, twasanze uri Imana igira neza. Muririmbyi yararirimbye, unasanze uri Imana. Oh, haleluya! Nasanze uri Imana koko. Ubundi muririmbyi nawe araririmba, muri Imana nyamana, n'ukuri ubumana bwawe bugaragarira mu bihe byose. Nico gituma twumvishije duciye bugufi imbere yawe, kugira ngo Mwami ntituboneke, kugira ngo ivyirato vyacu vyoye kuba ivy'ubusa. Mw'izina rya Yesu, wewe uboneke Papa, wewe uboneke kuri byose muri byose. Oh, haleluya! Uri mwiza Mana, urabereye gushima, urabereye gushigwa hejuru. Ubereye amashimwe Mwami, ubereye amashimwe Mwami, ubereye amashimwe, ubereye amashimwe, ubereye amashimwe Mwami, ubereye amashimwe, ubereye amashimwe, ubereye amashimwe Mwami, ubereye amashimwe Mwami, ubera hose icarimwe, ubereye amashimwe Mana, uba mu bihe byose, mu bihe byiza urahari, mu bihe bibi urahari, mw'isi yose urahari, mw'ijuru urahari. None turakwiragije muri kano kanya, tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Bana natwe, kumva uvugana natwe, ugukora kwawe nikuze. Mpwemu yera nagaragaza imbaraga ziwe, aherekeze rino jambo, rifasha abagiye kuryumva bose, ribakomeze, ribahanure, ribashire ku rutonde, ribigishe ibikwiye gukoreka mu buzima bwabo, kuko dukwiye kubaho nk'abana b'Imana, dukwiye kubaho nk'abari mu musesekara w'ijuru, dukwiye kubaho nk'abari mu buzima busagutse Umwami Yesu yaje kuturonderera. Urakoze, tutaramuje ibitakuvako byose, impwemu zisamaza, impwemu zitakuvako zose turazimuje mw'izina rya Yesu Kristo. Umwanya w'ijambo n'uwawe, kugira ngo Mana ugaragare mu bana waremye, mu bantu waremye, ubigishe, batoze indero, tugire neza mw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana nihezagire mwene data wabanye natwe mu gihe cyiza cyo gutazira Imana. Mu gutazira Imana turinjira, tukuzura, tukanezerwa, kandi tukagabana. Ndabizi ko wagabanye, ko nanje numva nuzuye kuko nagabanye. None tugiye kumva ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ca Zaburi, igice ni 24, guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6. Turasoma n'ikindi ca Zaburi nyene, igice c'15, umurongo wa mbere gushika ku wa 5. Ndasoma mu izina rya Yesu. Isi ni y'Uhoraho n'ibiyuzuye, isi n'abayibamwo, kuko ari we yashize amatanguriro yayo ku biyaga, yayihamangiye ku mazi menshi. Ninde azoduga umusozi w'Uhoraho? Ninde azohagarara ahera hiwe? N'ufise amaboko akeye n'umutima utanduye, atigeze kwerekeza umushaha wiwe ku vy'ukubesha, ntarahire ibinyoma,
uwo ni we azohabwa umugisha n'uhoraho, n'ukugororoka azoguharurwako n'Imana y'agakiza kiwe. Abayirondera ni bene uwo muntu, abarondera mu nyonga hawe Mana ya Yakobo. Amen. Oh, haleluya. Zaburi nayo ya 15 kuva ku murongo wa mbere, naho dusome mu izina rya Yesu. Uhoraho, ninde azosembera mu ihema ryawe? Ninde azogerera ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ivy'ukugororoka, akavuga ukuri mu mutima wiwe, utarementanirisha ururimi rwiwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntakaze inkuru y'umubanyi wiwe. Mu maso yiwe igihumbu kirakengeretse, ariko yubaha abatinya Uhoraho. Ico yarahiye naho comugirira nabi ntiyirahuruza. Ntaguranira amahera kuzohabwa ivy'inyungu, ntiyemera ingurire yo gusindisha uwufise urubanza. Ugenza atyo nta kizomunyiganyiza. Haleluya. Aya n'amajambo y'Imana, nshuti bakunzi, tugiye kuyaga ko inyuma yo guhimbaza Imana, twiga ibiranga abazohabwa umugisha n'Uhoraho, twiga ibiranga abazohagurukanwa bagashigwa kuri wa mugwa w'Imana, abazohabwa ka gakiza k'Imana, uzosembera mu ihema ry'Imana, uzogerera ku musozi w'Imana wera. Twumvise ko afise ibimuranga byinshi: amaboko atagira ikimwagiriza, amaso atagira ikiyagiriza, n'ibikorwa, inyifato, ingendo, ibyo byose ntibyogira ico bimugirako, kuko ariko ikimenyetso cyo kuzobana n'Imana. Kandi dusubiye muri aya majambo tukaraba, nta muntu muzima, nta muntu asanzwe yobishobora. Nico gituma Yesu Kristo yabiravye ari mu ijuru, akavuga ngo nukuri ndagiye kwitanga, kuko umwansi abatega ku kagohe. Bagomba gukora ibyiza aca bakoresha ibibi, bagomba gukoresha amaboko yabo ibyiza baca bayakoresha ibibi, bagomba gukoresha ururimi rwabo ibyiza baca barukoresha ibibi, bagomba kugira ingeso nziza aca bata mu ngeso mbi. None igikwiye ni giki? Reka ngende nitange ku bwabo. Nukuri sinobabesha ngo hari uwo haguruka ngo aduze urutoke ngo jewe iri jambo ry'Imana ntirimvuze. Oya, kuko kimwe kitakuvugako ibisigaye birakuvugako, kandi ibibiri ubishoboye ibisigaye ntubishobore, uba wamaze kunanirwa. Nico gituma rero wa mwanditsi Pawulo nawe yaciye yandika mu gitabo c'Abaroma mu gice ca 3 umurongo wa 23, naho nyene tuhasome twihuta 23 gushika kuri 25. Nawe yavuze ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa, kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Oh, haleluya. Uw'Imana yashizeho kuba impongano y'uwizera, ayigirwa n'amaraso yiwe, kugira ngo Imana yerekane ukugororoka kwayo, kuko yirengagije ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo, no kugira ngo yerekane ukugororoka kwayo muri iki gihe, ngo ibe igororoka n'itsindanishiriza uwizeye Yesu. Nshuti mukundwa, wumvise ko ukugororoka dukeneye ari ukugororoka kwa Yesu Kristo. Dukeneye amaraso yiwe kugira ngo dutsindanishirizwe, ko ata n'umwe yabonetse ari uwo kugororoka, nta n'umwe yabonetse atacaha afise. Bose bakoze ibyaha, twese nta n'umwe yashikiriye ubwiza bw'Imana. Ariko nshima Yesu Kristo, umwami yemeye kuza akitanga ku bwawe no ku bwawe, kugira ngo
tubeho. None ikibazo kikuje ko mwene data uri kurankurikirana ko wamaze kumva ko iby'Imana isaba uzohabwa umugisha utabikwije, ko wamaze kumva ko iby'Imana isaba uzohagarara kuri wa mugwa w'Imana utabikwije, uzoronka ka gakiza k'Imana utabikwije. Ijambo ryatubwiye ngo amaraso yatanzwe kugira ngo atsindanishirize uwizeye Yesu, imbabazi zatanzwe kugira ngo zitsindanishirize uwizeye Yesu. None uri kurankurikira, woba warizeye Yesu kugira ngo witege izo mbabazi, witege ubwo buntu, witege n'amaraso ya Yesu kugira ngo wuhagirwe. Nta n'umwe yobishobora. Natwe ababishobozwa tubishobozwa n'amaraso ya Yesu n'ubuntu bw'Imana. Nicyo gituma wa muririmbyi nawe yaciye avuga ngo mu bari mu isi ntawe ugororoka n'umwe, ngo kandi nta n'uwo uri mu ijuru, ngo kiretse uwizera ko yogejwe n'amaraso ya Yesu. Nshuti mukundwa, warogejwe n'amaraso ya Yesu? Impuzu zawe, imyambaro yawe irera, ko tuzi ko imyambaro yezwa n'amaraso ya Yesu. Ngomba ndaguha akanya ngo wisuzume, wibaze mu mutima wawe uti mbega naramaze kumwakira Yesu? Niwasanga utamwakiriye, aho uruca ufukama umubwire uti Yesu, numvise ko uzohabwa umugisha, afise ibimuranga nanje ntabyo mfise kandi nta n'ibyo noshobora. Numvise ko uzoja ku musozi wawe wera, afise ibimuranga ariko ntabyo noshobora. None menye neza ko Yesu yatanzwe nk'ikimazi kizoshoboza abadashoboye. Nanje ndaje kuko ntashoboye, ngo nakire uwo Yesu ambere ukugororoka jewe ntoshobora kwironderera, kuko ibyagezwe n'amategeko ngo ntibyigeze bishobora gutanga uko kugororoka, kiretse umubiri n'amaraso by'umwana w'Imana kigeze akora icyaha. None nanje ndaje, nyemera Yesu, ndakwakira umbere umwami n'umukiza w'ubugingo, ube mu mutima wanje kugira ngo unkoreshe iby'ukugororoka n'iby'ukwera data akeneye. Wa mugisha nze ndawubone, wa musozi wera nze ndawukandagireko, kandi kwa kugororoka guhoraho nze ndakwamane, kandi n'imyenda yanje ize yame yera. Urakoze Yesu, wemeye kumbera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, uhereye uno munsi unkoresha uko ugomba, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Aho urahejeje kwakira Yesu, turagukeje, urahejeje kumwakira kugira ngo akubere ukugororoka, agushoboze gushika kuri ya migisha, agushoboze gushika kuri wa musozi, agushoboze kuguha ya myenda yera. Igisigaye tugiye gusaba natwe abari baramwakiriye ariko imyenda yacu ikaboneka ko amarabaga, iki gihe tukaba twacafuye. Ndavyibuka Yosuwa ku munsi wo guhezagirwa, bamurengukanye imbere y'Uhoraho, Satani atonda iruhande rwiwe yerekana ubuhoma, ariko nshima ijuru ryari ryateguye imyenda yera n'umutamana wera utagira agasembwa. Abamarayika bamaze kubimwambika, Satani ntiyaronse ikindi asubira kuvuga. Natwe abakiriye Yesu tukaba dufise ibyo Satani ariko araraba adutunga urutoki, abandi baturaba badutunga urutoki. Reka duce bugufi twinjire muri aya maraso ya Yesu, twuhagirwe, imyenda yacu ihindugwe, yezwe derere, ibiturega biveho, maze twitege wa mugisha, twitege no kuzoba kuri wa musozi twambikwe n'imyenda yera. Kaze nawe ufukame, uduze amaboko nk'usinzwe, dusenye Imana. Mwami Imana, natwe abakijijwe, ijambo ryawe riradutsinze, iminwa yacu, amaboko yacu, amaguru yacu, ibyo dukora byose biraturega imbere yawe. Turaje rero ngo twakiriye Yesu ngo azokwama atubere kugororoka, kandi azotwame aduha ya maraso atwuhagira. Twemerere twoge, twemere twibire muri ya maraso ya Yesu, imyenda yacu, imyambaro yacu yuhagirwe n'ayo maraso ya Yesu, tuveyo twera derere, tuveyo twakaka, kugira ngo aho duca turushize kuba umuco w'isi n'umunyu w'isi. Urakoze Mwami Mana kukiri ku ntebe y'imbabazi, kandi utubabariye. Bene data hari hose, reka umunezero wo kubabarirwa umusange. Natwe aha turi, umunezero wo kubabarirwa nutwinjire, tunezerwe akaneza gahoraho, nk'uko wabitubwiye ngo munezerwe, mwabe munezerwe. Ndabisubiyemwo, munezerwe
kandi ukugira neza kwanyu kumenywe na bose. Urakoze mwami Imana kubidukoreye, maze amashimwe n'icyubahiro nibirushirize kuba ibyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nshuti mukunzi, urakoze ko wemeye kwibira muri ayo maraso, ibyaha byawe bikuhagirwa, nanje ibyanje byuhagiwe muri ayo maraso. Tugiye kurangiza rero rino koraniro dushimira abari hafi n'abari kure ko iki gikorane shabaye igikorane cera kandi ceranda umwami Imana yishimira. Ubwo turizera ko mu ngo n'imiryango hinjiye ubundi bwiza, ukunyana ikicu giciye gihinduka. Nzi neza ko ariko n'ibihe mwariko murabamwo bihindutse kuko ijuru ryabanye natwe. Reka rero tubasengere turangiza kino gikorane, tubifuriza ko ku munsi w'Imana ko nk'aya mango tuzoba turi kumwe kugira ngo dushishikare kwiyegereza Imana. Data mwiza, mu izina rya Yesu turagushima igikorane ciza ukoranye n'ishengero ryawe mu ngo n'imiryango. Ubu hari umunezero, abariko bararira ubu bafise indirimbo nsha, abari buzuye agahinda ubu twumva tuguwe neza. None turazamukanya amashimwe kuri wewe Mana y'ubwiza, Mana y'ubuntu wateguye ibihe byiza. Tugushimira na Yesu Kristo wemeye kwitanga kugira ngo tuze twuhagirwe ibyaha kandi twezwa derere. Tugushimiye mpwemu yera yama dukomanga ati tuje imbere y'Imana, ngwino tuje ku musozi wera, ngwino tuje mu ngoro y'Imana ko ariho byose bironkeka. None abahungu n'abakobwa bawe bamaze kuronka, bagiye baneganega, basubiye mu ngo zabo amahoro, bitangira imbere. Jana nabo bajandajande bajanye ibimazi ubahereye ku musozi wawe, maze abashitse mu ngo batse amahoro, batse umunezero, impundu zivuge, imenyekane ko bari kumwe n'Imana. Ahasigaye mwami, uburinzi bwawe ubaboneke ko muri kino gisagara, uburinzi bwawe ubaboneke ko muri kino gihugu, uburinzi bwawe ubaboneke ko muri Afurika, uburinzi bwawe ubaboneke ko mu isi yose. Natwe abari imbere yawe turemukanira ishengero ryawe, utugirire neza kugira ngo aho ugenderera abandi natwe ntutwibagire. Amahoro yawe aruta uko yomenywa n'abana b'abantu, ashibamira imitima yabo bose, mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu, amen. Nuko mujane amahoro y'Imana, Imana ibahezagire. Shalom, shalom, shalom.